yamani jemba namaze kuhagera kabisa twarabibabwiye ati tuva no mu biro dukora ibirenge muhira tukaja muhira aho abandi bantu ibimenyetso bitatu uwitwa Nyama Pro yatanze ngira Imana turi kumwe no munsi bibiri nari nabibabwiye last time yari yavuze man twayaza ibintu byinshi ariko utanga ibintu bitatu byo guprovinga ko mariage igiribe tubyibukanye kwanza icambere naye navuze yari facture kuri Style Hotel. Voilà Style Hotel nabwiye ko nagezeyo nasanze facture hagati y'imiliyoni 2.5 na 3 ico coco valide. Icya kabiri yari save the date nawe yarasohoye. Save the date yarasohoye. Abantu namye ndabona comment z'abantu bavuze ati nibwo bwa mbere Nyama aduhaye ibintu tugaca tubona fact byihuta kabisa. Sinzi impamvu bahora bagufata nk'umubeshi. Ikigira gatatu rero n'inzu ya. Ikigira gatatu rero je namaze kuhagera turi mu bigwa mudukurikira jewe sindaninjira mugabo nakunze uburyo nkiri hanze Nyama yanyakirije umuvinyo anze ukozeho umuhanda utazabimbuka yanyakiriye nkiri hanze ariko ndashaka ngo twinjire koko dutembere turabe ino nzu nimbibaho kumbure ushobora kwereka n'inzigaragara uduhe n'ikimenyetso cerekana nyene ko ari kwa Chris aho agire yakirire mu minsi itari myinshi umugeni wiwe Ahonera Mutoni itarike mwarayibonye ni 20 na zingahe gufata ku mutwe bisigaye ni 21 21 zo bari samedi asigaye iminsi neno weribe gabiza gwigire iyi niyo proof igira gatatu tuzakuba turonse je nyuma yiyo ibintu nibaza ngo turacha kwemera ko ari vyanyavyo kuko impamvu Nyama bino bintu je nakomeje kuvuga ngo reka twemeza abantu nuko hagiye havuga amajambo menshi tibano bantu n'abateguzi tibintu birimo Nyama bishobora kuba birimo base bishobora kuba binje muri prank cyangwa kabaraga filime kameze neza kagire gasohoke ubu rero tugiye kwerekana nimba ari filime cyangwa atari cyangwa nimba ari na filime twerekana uburyo ari filime iryoshe okay tugende ibimenyetso vya mbere nza kubaha urumva muri saro hoho urumva hari intebe zishasha ntazo bazi urumva kuko ni za Chris izo ntazo bazi ariko wowe ndakwinjiza mu cyumba nakubwiye ko afise igitanda ciza no mu cyumba uri kurumva ico cyumba kirimo amakoti ya Chris ahora kinisha mu mafilme yabereka ati koti si ya Chris nakubali ibi birato si vya Chris nakubali nimi byo bo bibona biza ko bibaye followers guys come on ibikinyoma kizoza gikubite ko habona umugena avuga buke kumbe Chris ari nga naguma agira naguma akomindu n'abasaza mama n'abahari man ndona bamwita umugeni cyane ari umugeni canke ni numukwe nawe n'umugeni babita abageni saza musana chuba ntawe ndagutwara witwa Ivan ni hari musaza Kijaja ngo ni uzaba kubita amagato kuri mariage none mu rubanza ntibaze imisi tubona abantu bazana amakeke bakikatira gato ya izo na cyangwa uri ucari muri bandi bavuga ngo bayige kuri birthday gusa hingi kubega tayifise yemere kutoyita kandi gakuri mariage ntibakavuga ati zibari nyinshi man none nk'ubu je nateguye surprise ya izo mushaka muyivugire hejuru ariko namwe oya no sega so nico kuvuga yuno munsi ni si yuno munsi kuri mariage ro 20 kuri mariage genda none niyo jewe je nibikiye ni gato nyene erega wanze kubemera gato tubona yuko iyo nuze iyo surprise zo bari cake jewe fise surprise yigato kandi mutumye ndabivu yigato mutatu mariage iyo ni bareka surprise oya ikirato isaha impeta zozo barazikora man impeta waramaze kuzikoresha namaze kuzikoresha man gusa senze ko mfise intoki nini yankaziga oya ijya ni yanuze mbera kubaza impeta ya fiançailles ni ya mariage ni zimwe menga zibari zibiri gusa abagabo bakunze kwambara imwe umugabo yambara imwe iva none wewe ko yazikuye nta iva namutanze iva birangiye bagutanze umbiriza bo burya rero twara aherukiye gukwa iva bihereya yego umbiriza wagutanze nyende amari mukuru wa aravyemeye nawe vugisha ukuri igikabutura uzuki hande igikabutura ntunomenzo yego imbere ko Nyama abanzure banze munindi imbere oya
mugabe ndabe yogihaye iva yarabirangije kijaja none mugakijana nanye nibyo ntavyo tuzi ni byabaye mwibanga waracikije banzu tuze waracikije avita gucikije je kikabutura nzogiha kijaja oya ahubwo ndabere reka ndabagire nama umviriza nagihaye kijaja nzogihame aha aho nakubara iki ibi butura mwana mu bihamide bimubane byinshi bimutsindagire ama kijaja nawe kubera nagiheko mugakijaja nawe urakuyemo kimwe ica Kristo bakikurekere cyane ari umuti Ndi pale yiwe none n'umwana wawe aba bose n'abana banje bro nabana ba amibikabutura bece babanywa gute nekisizemera kuvyagwa n'umuntu nawe ataravyara kijaja ni mukuru waje mugenzi waje yashikira muri byinshi ariko kuri kote ya pare hari geno muhindura kuko ubu rero mpanura ibingana gutuyo yo cyambira impanuro za kijaja nazo mbona kweli amasaha gutakura umugore cyambira tuje muri gera aha ni gera ni ntuze yani ego ni ahandi abantu nabanye kijaja haraye muri vere ni nenda nahibagiwe kabisa tubigerageze mu mpera impanuro zibiri nk'umusore agira rongore uprovinge yuko ushobora kuba pare wiwe nk'umusore agira rongore uzokunda umugore wawe ntuzomuvange kandi uze wamubabarira kuko abagore baratuma umuntu akosha sorry ubundi ho nta mpamvu n'utu tuntu tuba twatuguyemo mama urumva zimwe mu manuro mugobeje ikintu hanyuma ntibize bimunanire erega tuno tujuisi tubaduka n'urukundo n'imbabazi ubuzima ico gusa wow amukunde akosheje amubabarire akandi ka gatatu ka ni sorde ndaguhaye okay kwirengagiza aze yirengagiza kuko ufatiye hejuru y'umukobwa akora wosanga utubase ca wirengagiza nko kumenga niyo mpamvu tuza dukundagira amana tuba tugiye kwikuramo ivyo bintu turiwemo n'amashisha mugakwega nabonye musigaye muyanywa reka niba nanirize na nyama ntiwave batuzimereza wabibonye n'imyotsi nabonye n'imyotsi oya mbare wabibonye hari akavideo kasohotse tudakeneye kugarukana ntimutwicire urubanza ibisanzwe aho bingeze Chris ajama kurongora ayiwe amukunda cyane nkaho bari jya nyuma oh la 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 mana ufite imani yawe none Joe zose jenzi hip hop ndirimba R&B waje guheza bana ntibadusamazano hano nabitwereke je nyama sindizera ibintu bye babe hanze kwanza aha igihari cyo cinzo n'umuturirwa kabisa ni nshasha nziza igitangaza irido ni shasha byo ndabibona akabahunyora ko kitwa gute nyama numbaze rero akugiye gusiza n'icyasha twinjize je sino kwinjira ne babe banterera intuze tubibone neza nashaka gitanda ya umukobwa azokoroka ngizi ni intebe intebe ni zishasha zishasha acha nichunguze wana intebe ni shasha si shasha intebe ni shasha kabisa je ikintu cyari ndacemera nano ma ohaye ni mashasha ni mashasha ibyo nivyo hari itapi nziza kabisa wayibonye nayibonye hano kuvuga hari ibindi bitaraza urabona nta kabati nashasha urabona akantu hejuru gatanga umuyaga yerekane iradiyo ni radiyo hari ariko urumva ibintu by'ububati n'ibiki amezi abiri urumva bizoba byarangiye ntibirashika kugeza 20 mugo umwanya uracari nabwo ko bizi igitanda ciza ntumbwire ko ari igitanda kitwereka no mu cyumba nabwo bizi igitanda ciza ingo kweri ingo followers guys ingo iyi nzu niyo kurongorera bose yo kurongoreramo ico mana cinzira yagutse pe ingo wagiye ni stock na stock yaramaze gunya ego aha naho kubika ibyo kurya wow
urumva oya bantu twerekana kano kantu hano ndabona iyi ni porexuriye ko mbona y'ibirato menga y'abakenyezi yaramaze kuhagera mugeni cyane n'ivy'agategekano iyi nzu ifite ivyumba vyinshi urumva aha hazoba habayo abandi bantu urumva ivyumba n'abashitsi hari igihe baza bashiki ba Chris canke natwe tukaza abaniga kunywa imitobe iyi ni douche toilette byose tuvyerekane nziza ya kijambere kabisa biraboneka wow byose bibera hano nyene ndandi iyi ni douche toilette izo Chris umuhungu aranyemeje pe aha twagiye rero umugabo yitweretse ni yiwiwe cyane cange wewe iyi ni douche toilette ya Chris kwa Chris y'abageni bisigura ko twegereje icumba ciwe turacinjira pe ngiki ingo umuhungu nyama pro ingo nabwiye kuno mwaka tutazomurokoka ingo bo nukuvuga icumba ciwe ngiki igitanda ngiki iki gitanda wokirongorera ko umugeni ucishamo ijisho kini gitanda ego iki ni gitanda bizoberako barangirukana baragwirukana Nabizi abantu bari amafilme izi mpunzu za Chris nari nasabye ibimenyetso byinshi reka akagashata ntahantu bakaza saka Chris ishati ndayize kabisa iyi koti ntahantu bayizi iyi koti hamwe n'iyi ndabizi iyi ni izwi cyane irazwi abantu bari amafilme kumganitsa abantu bari amafilme cyo kimwe urabona aya n'amajira yazo ikirato kiri populaire akunda kwambara ngiki niki iki kirato naco bazi kweli mutipe yarateguye ndabonyeyo nakira cyo hejuru nyama araheruka kucambara akunda kucambara nibaza ko ibimenyetso bikwi iyi ni ntuzeyo iyi nayo ni gadero nazo niko bazi ndabonamo n'amashanete hariyo amashanete ya Chris ishanete ni ya Chris ndamaze kuyibona kabisa hariyo izindi mpunzi zimara rwanda nyinshi uduperfume ubona yuko kabisa ikindi kintu cyo gukeza umutipe n'umusirimu nta mukena arongora oya mukena aracikitsa Alera bukeri mana nitatezo gizyasha bikwiye turacikitse muza mucikiza na bo none ndarenza kwiki je bimenyetso nari nasavye inyeretse impuzu zirenga zine za Chris ibirato babibonye icumba wa mugani wawe aho bizobera aratumara niyabona ubusaswa bwe cyo bushize hanze ndabonye aho mugeni oya byose ndavyemerewe kabisa uravyemerewe wow prove rero jemba muna tazindi zirenzizi kabisa igitanda bakibonye twabonye muri saro babonye nibaza ko nk'akantu twari ko turavuga abantu bagiye bikanga kitwa base sinibaza ko umuntu yokora base ngo yimure ibintu byiwe byose abizanye mu cyumba bishiremo sinibaza uwo muntu yobimwemerera hanyuma nubwo tutashimye kuvuga ahanika ino quartier uno musore wacu aba ni urugendo runini cyane yoba yafashe uvuye ahantu yahora uvuye kumutakura kuza hano ukupakira ibitanda none urabona ko hari ibindi bintu bishashe yamaze gushirana sinibaza rero yuko yobikora ari gukina icyabintu kwitwa ngo base ngo na maplanke aya kiretse hotel ibindi bintu nyuma birenze bo jewe nibaza ko ikintu citwa planke coco baba bagifute mu mutwe baba baragifuta mu mutwe kuko nubwo coba bazobona ko ntari mwene wabo
nuko cyo prank babona ko ariko cyo umenya cyo na prank irimo kuko iyiza kuba prank yari kuba ari twakodesheje igitanda ntitwari kukizana ntitwari kuzana iye by'intuze byo mu nzu ntitwari guterura amakoti yose akaba ari hano nuko bivuze yuko aha hantu niho Ornella Mutoni ubu baranahita mu rugo iwiwe kuko urazi abafaso niyo bashitse mu rugo bagakobita ikirenge imbere y'umuryango haba hahindutse iwiwe n'umugabo arataha ahubwo agasaba uruhusha kuko hari n'igihe kukugururira bigorana cyane cyane aha ni kwa Mutoni wow nyama hari abantu benshi bagiye bakeza ino kapo nkuko nagenda bivuga byagiye biboneka ko menga mbere ni nawujejwe communication ubavugira kugeza n'igihe baguhe credit yo kwinjira mu nzu yabo katwereka no mu cumba wa mugani wawe aho bizobera benshi babipostinze harimo abakinyi ba filme bagenzi babo harimo abantu bafite ama personality manini cyane ariko nahise ngira ubwoba gato ndavuga ngo nimba wo bari nk'umwakuba cyangwa agatera ikindi kintu buno bukwe itarike mwatanze bakabona ntibubaye nabona yuko mwaba muhemukiye abantu benshi bo naho twahemukiye kuko nta washizemo inkwano canke nta washizemo intererano zo waduhemukiye uzo yashizemo intererano nawe mbere yuko duhemuka tumanza turamusubiza nta ntererano gushika ino sahira jamwe niyo bitaba hazo hari kibazo cabaye ariko muraza gusohora ama invitation mutumira abantu na cyane cyane muri invitation abantu baraterera akoma cyane nibagiye invitation ndaza kuyibaha oya waruki bagiwe mwereke bariko barabicisha iwawe byose akaba ari ubikora runo rubanza kwereke basemo ko ari uruhagararira nuko araceka intu kwavuye ko basanzwe ari abantu bawe erega ni n'abasare kandi nta mukire yivuga urakavuga ati nta mukire yivuga burya namburi ziranotse abantu baraza bagaca ahantu wubatse ibintu bikonga bakavuga ati uyu mutama nta mukire yivuga uramanze ko nifoto ya ziranotse kuri Facebook nibaho benero urayise ese nyene hano cyane nta mapage bagiye siyoni hari page turekena page nta na konte ujya uwo murondeza ukabona umuntu yamwitiri ukabona aba followers batatu ukabona yuko nyina n'umuntu igihe kimwe hari umusitani twari kumwe tugenda tugiye kurondera ikiraka cha publicity kwa Siyoni kuri Zion Beach yazi ko ari yiwe aha ni gwiwe burya Siyoni turasaba guhura nawe aratwemerera mugabo je ndamutse sinaba nkigenda nabuze umwana kiramubwira ati wewe rero genda amaze kujayo Siyoni araza amasaha bavuganye yicara inyuma yiwe umukobwa nawe nuko twavugaye saa 1 umukobwa hagera saa 3:30 aricara murindira Siyoni aragera saa 1 kukadomo yazahashitse arahicara kugeza saa 5 ahamaze isaha aravuga harya kuri reception ati ndagiye umuntu mwambwiye ntaraza kumba umukobwa nawe yashize ntiyavuga kuri reception ati nashitse acara hicara mu masatsi ntihagiye kuri reception ati burya wa muntu ntiyabaye akiza ko twari twavuganye kwa ati uge yamaze isaha nakurindiriye ujya mutama mwari mwicaranye hajya niwe oya yasanze bari bicanye oya uramenya abakire ego abakire nuko baba bameze ntagenda ko byapa ngo genda yivango mwambonye ngo jewe ngo Siyoni ugakuruka arankoze ko utanzaka illustration kaza kugwamwe neza cyane nta mukire yivuga niyo slogan yawe y'umwaka nta mukire yivuga kano kantu mugafate nakanyama musaza turindire kabisa ariko Imana ibibemwo ibintu bigende neza uko biri kose tuze turyoherwane n'abacu Chris mwamubonye yamaze kwiteramira n'abasore batangiye kumuteramira bacu umugani canke sinze ko urabona kuva nakera mu mico ahantu hagira habera urubanza baraza kuhateramira na cyane cyane baraza kuhateramira kabisa ni kihe kintu kiryoshe uri kurabona kuri no kapo wavuze ngo ntigire izina ariko hari umuntu yanyandika ati no kapo ni muyibatize ntimugwe mvuga ngo nta zina ifise kabisa yibatize ko byose mbona ari uri kurababatiza tuyite gute yitazire nihagera ko ndabatiza navyo nzobipostinga naco reka turavuga ngo Chris and Nella kapo hari uwo numvise ngaha avuga ngo ni nizo hari uwo numvise abivuga aho ego ngo nizo hari undi yanditse naguciremo ngo nimba ngo hari ubundi nabonye yandika izo kapo izo rumengo ko izo kapo umva ukagwamo izo kogwamo ko ndashaka gaposting ejo izo kagwamo ego vraiment nanjye nize numva kankuze
Yeah. Okay. Numvise kagwamu rero ikintu cyambere kiryoshe burya nukubaho office address kuko burya hariho urana nk'ubu nka fani hari ibintu topfa kumubonamo burya bigiyemo byitwa gusuzuguza umugabo na rero hari ukuntu abatekanye ibintu byo yarabyubatse neza na niko bimeze cyambere ufise umugabo ukabona ari muri industry nawe irimo uburi confident for sure nukuvuga ikintu cyambere ikintu cyo gukora ubanza kugihanza umugabo ukaja muri tere uri confident n'ikintu ugiye gukora ati baranshigikira yego ikintu ni cyambere ikigira kabiri nukuvuga urumva etat civil rahinduka burya kuja muri presidence uri inkumi ntibakwakira cumi no mu mama yego hani gihuhera ku miryango kabisa rero urumva iyo ni avantage wow niyo mpamvu bakugize umuvugizi je narengewe ahantu nahabonye tubandanye twikamagarira ntuze ubu hari umuvinyu w'ikirundi tuba turiko turinywera ubu bukwe bwo turaza kubutaha kabisa ahantu haramera hararyoshe yego nakubwiye ko tamukenda no mubura tuza kunywa amazi abandi bo ibivinyu hebana yasanje nubwo bamujanye kwera nta gezaho kiri nkabura buretse none wewe ko tuhera kuri nyama nako baro ore nyama ni uko baro ore iyo nabivuga bo barabivuga wewe waterereye umunsi subiriza uyitwara kurangira uzokabira ako mamashi Vamos se na bote. Sukamati. Niko ikuja niko. None niza gabi. Guys, zeda bisabye iva angabe isa. Yo saha ni mafene kuyomba munani mbere ko yarakora. $1 rimwe. Bivuze atitandaza. Isaha igura ibihumbi munani. Ariko ndirimbo stili. Umbiriza. Jewe gihe jana yamba. Yagumba face. Uraza mara zasoje ko munani yo. Muri kirino saha kuyinjiro gisoko mu Kamenge igugwa
indwi hajya ucinjira nyene hajya kawa baguciriye ana kijaja niwe mugwita tunga wa mbere ariko ni batamba era bindi content naenda vyibagiye umukozi wa Ornella yambara isangi iyi nyene akore no kompada Osi cyari twateye iteka umufrere wacu yiteguriye kubaka ndebaza mabonye yuko bamwe mu basore bakoranye cyangwa basanzwe bakorana ibikorwa bitandukanye twari twahishikiye ibikwiriye mu abibonye babatemejeje mu nzu yiwe shasha ubusore ariko araboreye ndabesha wakoze kutwakira wakoze kutuzimana urukanwa inyama twari gushika naho duzitererana wakoze bro kandi ubandanye ubugwa neza ndazi jo biteguye n'ijisho kandi bigikeneye amahera bandanye tuzogufasha muri byinshi kandi bikiya twamaze kugufasha n'ibindi turiteguye kugufasha. Okay, burya amajambo make bakunda kuvuga ati inshuti nyakuru yibona mu gihe wikeneye. Aba turi kumwe no musi wabonye mu video ko nibaza muzo babona nibo inshuti zanje kuko nibo biyumvire baravuga ati reka Crazy tumwegere turabaho yibukiye turabivya karitegurira turabizana mu bihe bitoroshe cyane cyane kuri twebwe tuba tuvugwa n'abantu batandukanye ku marezo sosio so rero bavuze reka baze bambaze icyo mbuze cyangwa nicyo nkeneye ko bari banshikiriye kuri jewe ni iteka rinini so rero nagomba ndabashimire cyane cyane nshimira MC Iva hamwe na Diko urabona nibo bavuze mu bamenyesha makuru kavuga ati reka tuhabe je ntavyo narinze kuvyo kuri byabaye nka surprise ni iteka numva ko novuga ati banshigikiye mu bihe byose kuko bugivye ibihe nivyoroshe nivyo bihinduka ndabona umugenzi nyakuri n'umugenzi atari so rero nanjye nagomba shime mve ku mutima cyane cyane n'umugenzi wanje ngaha benshi bazi kuri Kijaja so ndabashimiye cyane rwose mve ku mutima. Jewe rero sinkunda mvuge mezi igikabutura kizobabwira uwo kizo nimba ari Amede nimba ari Diko nimba ari Fridore nimba ari umukozi wo muri Sabaut tuzobabwira. Sawa, merci. Diko Entertainment.